Lolita baramubwira ko atazobaho, bakabivuga kandi akavyumva, akaza akashika akambwira mama ngo je bambwiye ngo sinzobaho, ngaca nakubwira ne bakubwiye ngo ni uwo muntu yakubwiye ko utazobaho ninde. Ku myaka 10 y'ubuzima bw'umwana wabo bumva inkuru itari ihumurije, inkuru yahungabanije umuryango, hagati y'imipfunda myinshi, hagati y'amajoro menshi baryamye badasinziriye, hagati y'amajambo y'icabutu bagiye barumva hirya no hino ku mwana wabo, ntibigeze barekura, babandanije bamushigikira, bamukunda, urukundo ruhebuje. Ni bande? Mugumane natwe nivyo tugira tuganire, intahe idasanzwe. A tout de suite. Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, nongere ndabaramutse, nongera shimira abantu bamfashije gusenga kugira ubushize narabwiye ko tugiye gusenga dusengere Papa Lolita na Mama Lolita. Babandi bakunda Pam Channel bagakunda kukayi bagakunda na Pamela ihendera kozi. Mumfashe gusenga bavyeyi je nzobabone kuko ndabagwaye ndabarota ijono n'umutaga kugira ndabahabwe. None Imana itabura kubigenza, Imana rutunga boro, Imana rugira byose, yangiriye neza. Twarabahamagaye barumva, twarabahamagaye baranyitaba, uno munsi bavyagiye mu bwami bwa Pam Channel TV, nibo twicaranye nabo, numva nezerewe. Nimubone ingene bimeze, inkuru ndazibaha zose. Mumfashe tubakire mu kiganiro kukayi, reka nakire Papa Lolita, kampere ku muvyeyi mukuru. Papa Lolita, turabakiye muri Pam Channel TV. Murakoze cyane. Nitwa Masabo Deogratias. Murakoze gose. Ni Papa Lolita. Ego mama Lolita. Amen. Tumwakire Mama Lolita muri kukayi muri Pam Channel TV. Murakoze kumva ijambo. Nitwa Honorata arutwa nayo nkabandi Mama Lolita. Mama Lolita yamana kanyamuneza nuko nyene bagenzi bama. Uno musi si kiganiro cy'ubuvuzi tugira tuvuge, ariko ni histoire de cœur, ni histoire de courage. Amajoro badasinzira, kandi ni histoire y'urukundo ruri inconditionnel, urukundo rudasobanutse. Nivyo tugira tuganire uno mwanya. N'abavyeyi badasanzwe babahizi cyane, nkuko twabivuze mwaravyumvise bakurikiranye ikiganiro ca Lolita, mwarumvise ko yamenye ko afise ingwara ya diabete de type 1, ariko arashira yinjira mu myaka 10. Murumva ko yari umwana muto cyane gose. Ariko rero natumiye abavyeyi biwe kugira ngo bashobore gufasha abavyeyi no munsi bari mu kibazo nk'ico, bumvise amakuru nkayo, erega n'amakuru acivuto. Umwana warutanguye kwiyumvira gute, ariko uramwiyumvira ko ibi nabiriya cyane cyane yari n'umwana w'imfura. Ego reka negere Mama Lolita kuko urazi ko abamama kenshi nitwe usanga dufise umutima woroshe kwakira amakuru, ntibyoroshe cyane. Mama Lolita, Lolita muramubyaye, umwana arakuze, mutanguye kugira ibyizigiro bidasanzwe, mukabona aragakobwa keza, Imana irabahezagije, imfura y'umukobwa, biba binezere cyane. Ego igihe iyo nkuru yabashikira, bakababwira ati muri mujanye kwa muganga, bakababwira ati umwana tumutoye igisukari, umutima wanyu nk'umuvyeyi mwavyifashemwo gute? Mwavyakiriye gute? Byari byoroshe kuri mwebwe? Oya, ntibyo koroha na gatoya. Uri umuvyeyi bakakubwira ko umwana wawe agwaye diabete, wewe ntayigwaye, papa wiwe ntayagwaye, urumva urahungabana. Naragwanye navyo, papa wiwe yari ku kazi, hama jewe naragiye kuri clinique, nivyo bitaro byari bihari, ndagenda kuri clinique. Nukuri noshima cyane kuko umuganga twagiye ku bwa mbere si umuganga yajuragiritse, oya yaramuravye gusa, aramwitegereza,
arasubira ndaba nyene ndatangura nanje ndagira ubwoba bega uwo muganga ko aguma araba gose ikintu abonye n'igiki mugabo ikintu ca mbere nibaza jewe sinibaza ko ari diabete nta niyo mu mutwe nta niya camwe nagira nikumbure urabona kera ama vaccine baratera urushinge bakura muri umwe bashira mu wundi kera niko byari bimeze ama vaccine waragenda muri vaccine urushinge amaserenge bakoresheje bagakoresha no ku bandi urumva sida ntiyari bwavugwe n'ibiki hamurumva amaze kugira imyaka 10 sida yari yaratanguye kubaho kuboneka navuga nti zanshinge kumbure zarandukije umwana wanje nabona umenga kubera konda kubera ukwasa ukwahera nabona umenga nizo nshinge zabigize ivya diabete nta niyo nari bwumve ahubwo bavuga kubera nta muntu n'umwe nari bwumva yigwaye hama rero numva muganga acaratubwira ati je ndabona ingwara nibaza iyo ngwara nibaza ko ari diabete mugabo reka bamupime n'ingoga turabe hama turagenda baramupima baca basanga afise glycemie ya 27 hama afise imyaka ingahe aho uwo munsi umujana yari imyaka 9 n'amezi ngira ngo nka 8-9 nyene gutyo kubera yagiragira anniversaire ya 10 ans hama rero gukanguka nyene nk'umuvyeyi uratangura ukajumira mugabo nyene ugaca usubira ukiha inguvu ukavuga ati none ninajugumira imbere y'umwana nawe biraza kugenda gute namosozi ukayamira mosozi yaraza mosozi je nsanzwe n'umuntu akaza mosozi cyane mugabo naragerageza nyene kuyanyegeza naho bitaba byoroshe kuyanyegeza ukanyegeza mosozi ukavuga uti ntabone ko nihebuye baca baratubwira bati ni munyaruke rero kwa muri reanimation kuri lokalede muri reanimation uwo musi nyene kubera ashobora kuja muri coma diabetique urumva coma diabetique sinumva n'ivyo rero kandi noneho muganga acaratubwira ati neza coma diabetique rero iragoye kuvura munyaruke ahubwo ati kubera iragoye kuvura ico ndakimushimira cyane kuko yarakinyongoreye ntiyakivuze rero itayumva urumva akivuze yumva acabona umenga nyene biraheze hama rero tuvyakira uko turagenda waciye telefone papa Lolita urumva telefone nega telefone mobile zariho papa Lolita namurindira gushika midi atashe gufungura niho namubwira ibyo bintu nawe urumva nategezwe kumurindira akabanza agafungura bwa mbere kugira since ndamushikiza ko ngumve gurabizi umwana yabyagenze gutya na gutya abanje kumureka arafungura hejeje gufungura rero ndabe umwana hose yego papa Lolita uratashe vuye ku kazi bakubwiye ikintu nk'icyo hejeje gufungura ku mwana wawe w'imfura turaza abapapa ku bana b'abakobwa yego asha ivyo ntitubiyobewe ndakwinginze utubwire wavyakiriye gute nk'umupapa barakubwiye ku kana kawukunda barabikubwiye uhejeje ku kazi byari bimeze gute kuvyakira ntababesha barahungabanye cane bidasanzwe kuko ubwa mbere ho Lolita twari ndamitezemo ibintu byinshi cyane naraba kugenda z'ubwenge kuva akiri umwana muto cyane ataraja no mu ishure ahantu twabimuramvya twabarahande y'ishure kataraja no mu ishure ubundi bwana buciye imbere y'ishure bugenda buraririmba buvyina agacaca inyuma atanditswe atari mu ishure agashika yicara inyuma y'abandi bana abandi bagenda bagasamara
mwigisha agateba akabona ati hariho umwana atari uwo ngaha, akagenda akamuraba kumbe kabakurikiye kandi akagatekereza gushika aho mwigisha abwira ati subira muhira. Kandi yabigira kenshi cyane. Hama rero itanamona umwana azi ubwenge kandi kweriye n'ukuri yarazi ubwenge. Hanyuma unahungabanye rero urumva rero itanamona akura amuna mwana afise ubuzima, hama nk'umuvyeyi nkabona kugene ashonga yonda ubuzima bukamuvako buhoro buhoro. Jewe ndi mu bapapa bakunda kuba muhira kenshi, naho vyangora rimwe na rimwe nkarenza ko nk'inusu saha canke iminota 20 ku saha nama ntayirako, narigeza kuba muhira kenshi kandi umwanya ukwiye kuburyo abana nababona bariko barafungura, nkabona bariko barakina, nkabona bariko baratera inkuru. Hanyuma mwana ndabonye ugena umwana yonda aronda biteye ubwoba. Hanyuma nk'umuvyeyi tiyatereka tumuvuza inzoka, izo nzoka bagapima bakabura. Hama rero jewe icanyeretse yuko afise ikibazo gikomeye. Nk'umwana aranyuka arambwira ngo papa ciyo ngiye kugira pipi ndababara. Nivyo ko kwicambira mu nti nyeruka cyane umwana kwa muganga. Rero niho basanga agwaye diabete, ngo hasigaye inusu saha ngo aje muri coma diabetique, kandi muganga aratubwira ati ntawuzi neza ko yari kuyiva mu makomeye. Urumva nshigitonyera ntitereka kumpungabanya. Rero ngarutse inyuma hambwira ati nyaruka kwa muganga, umwana bamutoye ingwara ikomeye. Cyanyina ndiruka arabwira ivyo ari byo. Nk'umuvyeyi urahungabana cyane bidasanzwe. Kubwa mbere ho iyo ngwara ntiyari bwamenyekane cyane ngaha muri iki gihugu, si benshi bari bazi ivy'iyo ngwara. Hanyuma cyimviro ca mbere, bega umwana gwa iyo ngwara ugazobaho, azokura neza nk'abandi bana, caca kiza umutwe ubwo nyene. Hanyuma vitama kuvyakira, vitama umuvyeyi bafise ubwoba. Narakize ubwoba kuko suko gusa nize amasiyanse, kuko nize biologie, mugabo narabona yuko bamaze kumbwira cyane cyane ko azoteza kwitera inshinge ubuzima bwe bwose. Gira nti kuri simbone iyo mwana iyo ingwara iyo izogushikana. Hanyuma mugabo ngatigeza kwereka umwana n'abandi bana yuko atabwoba mfise, ahubwo gerageza kubibamwo ku buryo ndamwereka yuko nk'abavyeyi tuzogerageza kumuba hafi. Urumva ko hari hasigaye inusu saha kugira yinjire muri koma. Imana ihabwa icubahiro, vraiment yakoze ibikomeye kweri. Urumva bace barabibabwiye yaragiye yo muri koma. Mu gitabo baratubwira bakunzi bo kukayi, tugarutse kuri ca gitabo connaître chaque jour que c'est possible. Muri kino gitabo harimo urugendo rwose rwa Lolita. Nico gituma mpimiriza umuntu wese abakunda gusoma igitabo n'abadakunda gusoma. No musi Lolita ariko aragihindura mu Kirundi kugira ngo kizokorohere kandi gifashe isi yose, ahubwo igifasha abarundi n'abarundi aho bari hose no gushika mu ntara hagati. Kirerekana ukungene ari mu bitaro Lolita yaryamanye n'akandi kana kari gafise ubugwayi bw'umutima katashoboye kubaho. Umwana baramubwiye ati mwana, ngira bari bamubwiye ko azokwama yitera urushinge mama Lolita.
urya mwanya hari umumama uno munsi ariko araraba kino kiganiro peut-être ko ari muri iyi periode nyene yo kujana umwana mu bitaro mbere ari no muri ntuzeya muri reanimation ego shaka yuko ukungene wabiciyemwo Lolita ryamanye n'uwundi mwanya gwaye umutima uwo mwana ntashoboye kubaho ibibazo Lolita yakubaza wavyifashemwo gute urya mwanya wavyumvise gute wari umwanya ugoye cane gose kuko ako kana kitwa Magari hama mama wa Magari twari tuzinanye hama ibitanda vyari bikurikirana urumva Magari na Lolita baravugana bari n'abagenzi urumva twari utwana washaka babaye abagenzi aho nyene mu bitaro urumva bari kumwe baravugana bose baba baryamye mugabo bakavugana kubera urabona muri reanimation habara marido baratwara bakumira marido bakaganira hama natwe twe na mama wa Magari tukaganira nyene tukabona ko dufise abana bafise ibibazo mugaje nkabwira mama Magari nti erega abana bacu bazobaho kugira nyene numve ko agiriye icizere kubera we wamenga nta cizere afise kuko urupfu iyo ugwaje umwana nyene ubona atazokira ku bavyeyi benshi baravyiyumvamo na mama Magari rero yaravyiyumvamwo kenshi yambwira ngo shango je ndafise ubwoba je mwana wanje ntazobaho je nkambwira ntoya reka kugira ubwoba umwana wawe azobaho je ntabwo bamfise mugabo naje ubwoba sinabubura ahubwo wari ufise ibimenyetso byinshi cyane sinabubura kubera nanje urumva umwana wanje kandi warabona nyene naje yari yonze nkuko kwa Magari nyene warabona nyene ko umenga ibimenyetso ni bimwe naho ingwara itarimo hama mugaje nkanguma ndabwira ntoya n'abana bacu bazobaho uwo ako kamagari ntikari imfura y'uwo mama kari akana ka kabiri hama ndabwira ntoya reka ni ariko ni Imana yo kwemera ko tubura abana tukiri bato twari batoyi kandi hanyuma cyaravuga ati je sindabyumva mugabo reka nizere nukwizera haba rero bonjour urumva Imana irahamagara Magari tukiri muri reanimation mugabo je ico nasaba Imana nabona ko kagenda kararemba nasaba Imana ngo ntikarembe Lolita abona kuko Lolita nashaka kumukingira iyo image y'imisi ya nyuma ya Magari kubera yaguma mbaza ati Magari mbega ko atavuga mbega Magari ko amubwira nti Magari ubu unye muganga yamusinzirije ararushe ibintu nk'ibyo mugabo narabonanye niyo bica hama ngoye cane kumetriza n'igihe Magari yitavye Imana kubera ibitanda birakurikirana mama wiwe arakomye induru nyene ifare kumetriza mama wiwe kumuba hafi Lolita arasimvye ati nibikiga mama nibiki ko mama Magari ariko aravuza induru kumusigurira kandi ngaca nugararido kugira ntabone ibiriko biraba urumva n'ikintu n'ingwano n'ingwano uvuga uti reka ngwanirwa akiriho ngwanire kandi n'umuvyeyi abuze umwana ubwo nyene mube hafi cane rero bamutwaye muri moro urumva kumutwara wabwiye Lolita ko Magari yagiye mwijuru mugabo batazosubira kuvugana nkuko bayahora bavugana mugabo ashobora kumubwira kantu kubera yagiye mwijuru mugabo ivyo urumva n'umwana ntabyumva n'ingoga ati none iryo juru ritwaye umugenzi ntazosubira kubona tutazosubira kubonana iryo juru urumva n'ikintu
kiremera umwana. Hama rero baragiye urumva na mama magara aragiye kandi ikibabaje cyane gose na mama magara urumva ntitwasubiye kuja en contact kuko nawe yaciye agwara. Nawe yaciye agwara nawe arahava arahwera. Urumva ko byari ibintu nyene biteye ubwoba mugabo urupfu rwa mama magara ntabwo nabwiye Rurita. Oya kuko byari kumugira nabi. Yego. Hama turabaho gutyo nyene mugabo après quelques jours acabona uwundi mwana. Undi mwana Idi. Yego mu gitabo bakunze wo kukayi arimwo ibi byose turiko turavuga n'urugendo umenga ufashe train. Yego. Idi nawe karakana kagahungu. Akana kagahungu kinda koko kari karamaze konda kubera nukuri diabete iragoye cyane kubera urumva uronda ukagira inda nini kari konze gafise inda nini ubona nyene ko ari akana gashonje katagira imiti ubona nukuri gafise nyene inguvu nke katagira abavyeyi. Urumva muri iyo reanimation ya Rawakarede ico gihe ca Rurita Imana novuga ngo Imana mbega yaraduhaye ubutumwa budasanzwe. Ubutumwa bwa mbere hoho kuri uwo magari urumva ko yambaye ubutumwa bwo kumuherekeza akagenda. Ubutumwa bwa kabiri nubwo bwa Idi atarafise umuti atarafise n'ivyo afungura. Umwana w'umudiabetike ategezwa kuronka umuti ategezwa gufungura. Kari n'imfuvyo urumva nta ntiyagira nahaba yaba ahantu mwibarabara presque. Hama rero Idi urumva araje Jesse gushika ubu sindatora ingena Idi yadutoye ngo azi ni Imana. Hama turamufasha turamugurira imiti turaza turamugaburira mugabo kubera ko kuntu Idi yari yaramenyereye mwibarabara akamenyera n'abantu bamuha amafaranga nukuri dayo yaba nyene ndi umuntu ashoboye nobujije abantu baha amahera abana mwibarabara bakiri bato kubera Idi ntiyari gupfa iyo tugumana mugabo kubera jewe nta mahera namuha umuti nkamuha n'ivyo kurya ivyo ntivyamwenteresa. Ico yashaka cane kwari amafaranga gukora ku mafaranga. Uko kuntu agiye mwibarabara abantu bose baca bamugirira impuhwe bakaca baza baramuha amafaranga bamuha amafaranga yacarya nabi yacarya ibitari vyo y'amasukari bombi bisuguti ku buryo kaca kama mu bitaro. Kavuye mu bitaro ukagerageza uti Idi reka tube kumwe tugufashe agaca agoponyoka akaja mwibarabara kubera iki kubera abantu bamuha amahera. Haheze iminsi nawe nyene aritaba Imana. Ngo mwaramurondeye muramubura muraja muri ville. Twaramurondeye turamubura ahantu hose rero umva naramurondera ahantu hose kandi karaza aho dukorera ukakabona nyene kaje iyo kagwaye karemvye karaza kenshi aho dukorera kugira ngo kaje kwa muganga bwa mbere hanyuma gashobora gufungura neza kuko ari kwa muganga je namashaka ngo agume kwa muganga kugira ngo bagatere hama gafungure na neza. Mugabo urumva ntibyakunze kaca kategezwa gusubira mwibarabara. Hama ubundi munsi nyene sanga ngiye kukarondera aho nahora ndakarondera no mu Buyenzi ndagendayo kuko kana kambwira ngo hariho umuntu wo mu Buyenzi agatunze ndagenda sanga bambwira ngo karapfuye. Urumva ibyari byoroshe kandi ko urumva bari abana bake mu by'ukuri bagwaye diabete. Lorita nukuri uri intwari Imana iguhezagire cyane. Papa Lorita ni ryari mwigeze kumva mufise ubwoba bwa venir y'umwana wanyu
hamwe mwisanga mugiye kuryama bikanka ko mu buronka itiro muri terrifié ico gihe muracibuka. Ego ndacibuka cane gose. Ndacibuka kuko iyo umwana agwaye ingwara abaganga bamaze kubwira yuko azoyikurana akazoyipfana umufise ubwoba. Nico gituma hagiye muvyeyi abavyeyi bakwiye gusaba Imana burya kugira ngo iyo umwana afise ibibazo bikomeye nk'ivyo agira attitude nziza imbere y'umwana. Ikintu catangaye kuntera ubwoba mfite amani igihe abaganga bambwiriye ati mwana nzahiteza kuzoterwa inshinge misi yose 2 3 canke karenga ku munsi kandi azobikurana ubuzima bwe bwose. Ivyo nivyo reka gutera ubwoba. Hanyuma jewe nk'umuvyeyi vyaranteye ubwoba mugabo kirazira ko umuvyeyi yerekana umwana ko afise ubwoba naho yoba ari situation iteye ubwoba gute kuko weretse umwana ko afise ubwoba nawe ashigira ubwoba kurusha. Hanyuma jewe nk'umuvyeyi ico nagerageza kwari kumwerekana yuko ndi kumwe n'umwana kandi akamwumvisha yuko ivyo ari byo byose turi kumwe tuzobishobora. Muri kumwe tuzobishobora turi babiri hamwe na mama wiwe nabo bavukana bose tuzobishobora. Hanyuma burya umwana ategurwa na vyinshi iyo agiye kwa muganga akabona forma kazi bambaye impuzu zera igitusa yacetangura guhinda agashitsi cabona ati nita mikasi genda ndavuga kwisahani baje kuntera urushinge. Ku buryo hageze igihe je nk'umuvyeyi ndimvira ntifa ko ntangura rero kubaho nk'umuganga wa Lolita. Ntangura kwiga ntangura ikaye ni umugambi wihe wewe nyene nandikamwo igihe ihangiro igihe toyi y'isukari duze mu maraso canke imanutse nkaza ndandika bishoboze kandika n'igituma nkandika ivyarya igihe nkandika doze ndamutera nahavuye niga no gutera inshinge kugira umu infirmiere canke uza kumutera ntamutera ubwoba kugira ngo ubu ni papa gutera ntugire ubwoba kandi nta ngorane uzokugira ugira. Ntangora kumutera inshinge rero kuva iyo imyaka ngira ngo afise imyaka 10 kuva kuri iyo myaka 10 nyene hanyuma 11 ngo marike ndamutera. Ikibazo nagira gusa nigihe atariho ndi nakora muri leta aho nagira misi ya ruguru hama mugabo nkivira ntibashaka ko ndubuze nkubiza kugenda gute twari dufise umubanyi uwo mubanyi ni hakiri naca nabwira nti genda duze uze kuhambera untera urushinge Lolita. yaramwizera cyane. Aracariho yego Imana imuhezagire cyane mu mubanyi Imana imuhezagire gose yego. Hanyuma tubibamwe uko cyanteye ubwoba ca mbere muri iyo suivi nagiriye uwo mwana ni igihe mbone yuko ibipimo bimwe bimwe notama ico bita hemoglobine glycosile bitamanuka malgré ingufu ndabishiramwo kugira mfashe umwana. Mbese ibintu ne kubitigenda gute umuganga amukurikirana ntavyumve nkabona Lolita aho kuvyibuha aguma yonda kwa kundi twarambwiye bati umwana ateza kurya imboga n'inyama gusa. Imboga n'inyama gusa hanyuma sinzi ukugene rero mpanuwe n'umuganga muganga w'inshuti ndamujana hanze turagenda iyo déplacement yo hanze yarangiriye akamaro yaramugiriye akamaro yaratumye asinzira yatumye asinzira ngo mama Lolita arakanavuze sindabaciriye yatumye igira gute asinzira jewe wahorana amaso yatumye ngira amahoro kuko umuganga yarinyumvishije yuko umwana agwaye diabete arya vyose
nawe mwamwiriza ku ari nyama umuceri n'imboga ntarya ibiraya, ari ibiraya ntarya umuceri, sindamuze kurya umukate, muga nkamutera ibijanye n'ivyo ariko arafungura. Umwana rimwe na rimwe yagiye gukina n'abandi bana cagize sport, aho kumugabanya doze ndamutera nkamwemerera kunywa ikoka. Urumva umwana acagira akanyamuneza. Umwana atanguye kurya umuceri, atanguye kurya umukate, atanguye kurya agatumbura, atanguye kurya gato, atanguye kunywa koka de tazanta, yaciye vyibuha tubona. Turumva ko afise akanyamuneza karenze. Rero tubibamwo uko Lolita Anteleta namumva atangura gukura, hamitangwa nawe kudutera akanyamuneza aho tuboneye ariko arakura nawe atanguye gufasha abandi bana kubibamwo. Muga yabitanguye amaze gukura cyane. Hanyuma je n'ukuri nk'umuvyeyi narishimye cyane, n'ubu ndacishima, n'ubu ndashimira Imana. Na ico gihe iyo Mana nta ndayizi cyane, mugabo n'ukuri ndashimira Imana cyane kuko ugene yafashije tugafasha uwo mwana. Rero mu ncamake n'ibyo novuga byaze kumpungabanya gatoya, kandi gashimira Imana ko yaduhaye inyifato nziza ikazera tumurikira, itwereka inzira twofata kugira ngo Lolita koko akure nk'abandi bana. Kandi urumva yuko ndashima Imana ivyo byose yarabacishije mu nzira, murashobora ubwo buryo muravuga ntibwari bworoshe, ariko ni kugira no munsi ashobore amurikira, kuko no munsi Lolita arakoresha amantuzeya ama dialogue, agahamagara abana abavyeyi akabumvisha yuko umuntu ashobora kurya agakate kwa kundi babimusigurira hari nibyo yataje hajya byari kugenda gute. Hari abari bimenye bari kubimenya, hari no munsi baba bavuga ati bobaho barya inyama nirengarenga. Erega ingwara ico gihe nuko iyo ngwara si benshi bari bayizi nkuko bayizi ubu. No mirimiri y'abaganga hari abari bayizi n'abari bayizi buhoro buhoro, ugasanga rero batanga impanuro rimwe rimwe zinyuranye kandi zidasa. Hanyuma ugasanga rimwe ndibuka ko hari ibipimo najanye aho muri ico gihe, aho twamujanye hanze, hama ndavyereka umuganga kwa gucyafesa ni muganga manane yumvira ko ari jewe, nduka stand centre spécialisé qui a fait ça. Non, l'hémoglobine glycosile à 26%. Oh monsieur, 26% ça n'existe pas. Ngo umwana umuntu aba yamaze gupfa, bashasubira kumupima basanga afise 9-10%. Bisigura ko ivyuma bakoresha aho hantu bamuvurira ngaho Bujumbura ntivyari bipanze neza, ntivyari bien réglé. Yego. Umwaka ukurikirana musubira nayo, bampaye raporo iriko pourcentage ya 15-10%, no 16-15% sinibuka neza. Basubiye kumupima basanga afise 5,8. Uwo muganga shambwira ngo félicitations monsieur. Ngo nukuri ngo ukwiye agashimwe kuko uwo mwana biragaragara ko amukurikiranye neza cyane. Ngo mbere na examen yitwa fondé nagira ndamugirire ncenda yireka nta kamaro, umwana ameze neza cyane, gushaka muce mwitahira cyane akanyamuneza. Nukuri malheureusement nuko gusa abavyeyi rimwe na rimwe hari abasanga bahungabana, ugasanga abandi bakurikirana sinzi bagahororokerwa. Yego mama Lolita ndabona umengo araniganywa akajambo, nagumye mbona byanganye gose. Akantu nyene wibutse nakahega mama Lolita? Akantu nibutse ingene batugoye kuturungika uduha uburenganzira bwo kuja kumuvuza. Baratugoye abaganga nukuri, Imana ibahezagire, kandi nukuri baratugoye, baratubwira ko ari ukonona uburyo, ko tugira twonona uburyo, ko atakamaro ko kugenda kurondera ahandi, ko bose imiti ari imwe, muga imiti ntiyari imwe, kuko imiti bace bamuhindurira imiti ubwa mbere,
baciye bamurekura arajya ibintu byose ku buryo Lolita yaje sinobahenda avuye muri ico gihugu yagiye mu Bubirigi avuye mu Bubirigi bamazeyo indwi zitatu nimba niye indwi zitatu yatoye nk'ibiro 9 yarayavyibushe asa neza ari umwana nyene hahandi ku buryo ngiye kumutegera naramuyobewe urarira no emutawe bona ko waritse kwe naravuze nti mani byo ni uyu ninde ni Lolita nyene mu ndwi zitatu nguwo Lolita arashitse mu bigero rero hariyo ibihe binini cyane hari ibihe by'umwana acamwe biba biteye ubwoba période d'adolescence urumva agwaye canke atagwaye hoho rero urumva agwaye nibindi bintu kuko arondera umwana kwiyafirma mwabiciyemo gute mbe byari biboroheye papa Lolita papa Lolita atabura tubwire mama Lolita na wacha tubwire ingene mwabyitwayemo kuko ntibiba byoroshe abari ibara ego urakoze cyane ntivyoroshe na gatoya kuko adolescence si kugwaye gusa no kukomeye burya adolescence ni gihe cyo kugumuka n'abavyeyi igihe ca rebellion kuko nivuga mu gifaransa ni gihe cyo kumwana agira ati jewe aho nitera misi yose no kubera iki aba papa ari yamba ntera no kubera iki na jewe ndashoboye nzokwitera cyane ukinitera misi yose rimwe byarashika Lolita akiye akabakamesha ngo yiteye atiteye nkabibwa nuko ibipimo biduze cyane Lolita nibiki byagenze gute witeye yego niteye muga ndavye gusanga gaca na digesta dose ya insuline nteza kumutera ikitusa ivyo rero kugira umwana bicemo neza hamwe n'umuvyeyi no kumutegura imbere yuko ashika muri adolescence kugira umwana akure afise confiance muri we afite na confiance environnement yiwe abamukikije bose abavyeyi abo bavukana ahagendera haba kwishure haba mu kibano canke kuko ari umwana agira inyifato itumvikana kubera iki kubera abana bamurikekeza abamwigisha ahagendera rero byasabye yuko imbere yaho je mbaza guca kwishure na karoro ntanga kugira nsigurire umuyobozi wiwe ntujya ari umwana ari ngaha wiwanje agwaye uko nuko iyo ngora nkabanza kuyimusigurira nkayimwigisha kugira yumve ko ntiba bayizi nabo nyene rero yakize ibimenyetso nibi no kuvyifata mwuko cyane mwabona sohotse agasaba ko uruje kuja muri toilette kenshi seka zo bafise ingorane hanyuma ivyo nkabigira n'abandi ndamwaka n'urusha kuja kwibwira abigisha biwe bamwe ngiye basigurira muganda basaba nti ko ndabasiguriye rero musigurire n'abana bamwakire neza rero ico abavyeyi benshi baravyibagira kandi si kwishura gusa naho mwana ajya bakina aho agiye mwana agendera mu kibano kene yuko ababanyi abana bagendana bumva yuko umwana iyo yaravye atari kwigirisha bakamenya ingene bamufasha rero barose kuri ico kibazo cawe vyarashitse effectivement nawe navye bigira muri ico gitabo ni periode ya rebellion ko adolescence ni gihe abana bagora cane abavyeyi n'abakurikirana no kwishura abigisha abana b'abadolescent birabatera ibibazo bikomeye cyane kuko hari umwana ni imyaka yo gutirisha ni imyaka yo guhaririza umwarimu mu bintu biri byo n'ibitari byo imyaka y'umwerekeye ko azi ibintu natabaza inamba rero byasaba yuko umwana tumukurikirana cyane kurusha uko twahora nkaba muhira kenshi gashoboka kurusha uko nahora kugira ngo nze nakurikirana yakaye yitere mbona bambe namutere ku masaha hanyuma ntari muhira nawe nkanabwiye umubanyi ntabare n'ukuri
kurajya amasaha uze kuhaba kugira ngo ntihabe ingorane. Hanyuma ikindi kigira kabiri kuganira n'umwana. Umwana agakora wumva yuko ari ingwara nk'izindi, atari ingwara yica, atari ingwara izomumugaza, avyitwayemo neza azoco kimwe n'abandi bana bose. Hanyuma sinzi araho usanga abavyeyi tuvyifatamwo nabi marerezuma, ugasanga abavyeyi hako gufasha umwana ugasanga niwe ariko aramutera ubwoba. Ndazi umuvyeyi yagerageza gufashwa na Lolita, nawe Lolita nyene yari akiri muto. Hanyuma uwo mwana yariko arakura, hamase yo rimwe tugahura mbaza mbe nani uwa mwana amezate ngo yamasabo ngujya no gupfa ategeza gupfa nta kundi. Ni kubera iki wewe ushira ko umwana ategeza gupfa ni witishiramo ko ari ingwara nk'izindi akurikiranywa azokura cyumwana n'abandi bana. Rero hari basanga abana bagira ururimi rubi rudafasha cyane abana, rudafasha n'abandi kutahura iyo ngwara. Donc hari usanga umuvyeyi agira inyifato mbi, usanga aho gufasha umwana kwizigira kazoza keza, ugasanga ahubwo amufashije kwihebura. Usanga n'abavyeyi banyigeza abana aho kubafasha, abagomba kubafasha ugasanga aramujije gushira hanze, aramujije gusohoka, aramujije kuronka imfashanyo kugira umuntu amukurikirane. Kubera iki ukacumenye ngo ni ingwara iteye isoni umuvyeyi kandi ari ingwara isanzwe. Aho nico kitindwe ibibazo abavyeyi dukunda kugira kenshi. Mama Lolita nawe byabashikiye gute kuko urazi muri adolescence emwe umukobwa kumumama cyangwa umuhungu kumupapa wabo ni emwe ntigipasa ntigipasa avuga ati wewe daboro we tube uri kubwira icyapfe shareka mwabyitwayemo gute kuko nk'ubu ndazi ko ari abagore abamama cyangwa abavyeyi mu mama n'upapa bananijwe n'uwo mwana wewe mwabyitwayemo gute byari bimeze gute muce mubyitwaramo gute? Ni igihe kitoroshe mu by'ukuri kitoroshe kandi ubundi nta ngorane twari dufitaniye kubera yari umwana yiga neza, yari umwana nyene urumva dutegerezwa gufata nyene nk'irigi. Nk'ubu ambwiye ati nshaka kugenda ahantu ngiye kwigana na naka, ndashaka maza naka ninde nuwahe nuwo kwande. Ivyo rero ni ntambara. Hama agaca rero abona umenga ndamwankiye, mugabo haba ari kumwankira ko aba ari kugira ngo menye uwo muntu agiye ko ndamubwire ingorane aza kugira, ndamubwire bishitse uko amufata niki. Mugabo ivyo ntiyavyumva, yumva umenga no kumubloka, kumubuza yaja kubera iki, kumubuza umwidegemvyo. Ngaca rero nca ngaha natata kwa papa kubera papa urumva barumvikana neza cyane. Naca ndamubwira nti wumvise ahava agenda, yavuze ngo ahava agenda hanaka, mubwire rero ingene abiza kugenda. Agaca mubwira bagaca byumvikana, tewe nkaca nyene ndamubwira okay genda nyene ni sawa, akagenda. Mugabo haraho numva umenga ntiyogenda, nk'ubu yagwaye cyangwa nk'ubu unye mbona umenga ntameze neza, navuga ntoya numva umenga ntiwogenda. Mvuze gutyo ntambara, ariko ngaca mbwira uyu unye nti wabonye bimeze gutya na gutya. Afite dewe narabira uyu nari mbonera kure y'ubu aca sokora buhoro. Ngaca namubwira ngaca mvamwo jewe nobwira abavyeyi bafise abana bari muri adolescence bagwaye ingwara iyo ariyo yose cyangwa naho boba batagwaye, kuba mu bumwe cyane, kubera mutari mu bumwe niho hahajya abana babajana, kubera hariho umwana agora
uwo mwana agoye rero mutari kumwe, papa ari ukwiwe mama ari ukwiwe, basha ntaco muvugana, umwana aca yigira nyene aca afata ubutegetsi kubera nta butegetsi buba buhari. Nta butegetsi buba buhari. Iyo mutanguye kuza muratererekana cyangwa papa ntaboneke, ubundi papa ni umuntu, ni moderateur, niko novuga. Papa bari hagati, ategerezwa kuba nyene hagati. Nukuri ndashimira Masabo kubera Masabo yagumye hagati yacu, ntitwakubitana amakofi kubera yaca asukamwo mabisi. Asutsemwo mabisi rero umwana yaca yoroherwa akanezerwa akabona kugenda, nanje akangaruka ko atacononekaye. Twebwe rero urumva umwana komeye yumvikana cyane na papa wiwe. Papa wiwe niwe yafashe iya mbere, nande nkagenda ndakurikira, mugabo utari uko je nanje njiye mvamwo gose, kuko uvuyemwo gose urumva umwana ubu muhebye umweretse nyene ko wewe atari huri, muga niwo ndi, mugabo papa niwe afashe iya mbere. Hama kandi hariho abandi bana muhira dutunze, hariho n'umurera. Umurera rero barumvikana cyane gose. Wow. Cyane ndamushimira cyane uwo n'umumama nawe, kandi ndamushimira gose, nangoma ndamushimira. Yitwa Yudita. Mama Yudita turagushimiye cyane kukayi turakuramukije. Yudita turamushimira cyane, muhiri wacu n'umuntu afite ikibanza citeka, kubera niwe yabareze. Yego menti twarahaba mugabo yarabakurikirana, kandi Yudita barakundana cyane, baraganira nyene kubera yabona umengani basa nk'abagira bangane. Donc Yudita yaramubwira byose, nibyo nshaka gutuma ibyo mbona bitameze neza, nacambwira Yudita nti uraza kumubwira ibi abigenze gutya na gutya, bigaca bigenda neza. Hama rero abavyeyi, mwabavyeyi mufise abana babagoye muri iki gihe, cane cane mube mu bumwe mwebwe abavyeyi, ico ni cambere. Hanyuma mu nzu haba hariho umwana akundana n'uwo umwana bahuza, shingira kuri uwo nyene, kuko uwo azogufasha kinini, aragufasha kumuhanura, aragufasha kumubwira ivy'imiti n'ivy'ingwara, aramugufasha kumugaburira kubera haraho anka gufungura. Ega hariho abana banka gufungura malgré ko baba bagwaye. Ushingire ku mwana, nta muntu mu nzu abura uwo bumvikana. Wewe nawe ubikurikiranire kure, mugabo utigiweyo, urimwo mugabo utarimwo, utari kura mbega navuga utari kuravuza urwamo, kubera urabamwo utari kuravuza urwamo. Na cane cane abapapa, dufate nk'abakobwa, abakobwa barumvikana n'abapapa babo cane. Abo bapapa rero nibarabe ico baheba akabare, nk'uko Masabo yagize. Masabo yaciye aheba akabare acaza muhira. Nabo ndabifurije guheba akabare, baze muhira barokora ubuzima bw'umwana wabo. Erega no kurokora ubuzima bw'umwana, kuko urumva utaje ukaza uravugira hariya kure ahatakubona, avuga ati none ko papa atari hafi, ubundi harambona cyangwa yabirafi. Mugabo uve ko hariya kure, uze mu kiganiro, kuko haca haba ikiganiro. Erega haraba ikiganiro. Masabo yababwiye ko yaciye aza akaza baraganira na Lolita, yaramuganiriza kandi agaca mpamagara nanje kamubwira ati ngo wumvirize, ingo nawe wumvirize. Habe rero ikiganiro mu muryango, abana baze bumvirize, n'abatoyi ba Lolita baraza bakumviriza. Lolita agize ingoranizi, mutegeza kumufata uko mumufasha gutya, ku buryo n'umwana mutoyi yaramuzanira ifanta,
yaba azi ko Lolita abonye Lolita ariko arasinzira yisinzirirako cyangwa atanguye kumubwira amajambo atariyo ko atayiruka agatora ifanta akamuzanira. Abantu bose bo mu nzu nukubagira abaganga kandi mukabagira abagenzi b'uwo mwana yabizigirwa n'uwo mwana atayumva umenga arashigikiwe. Yego novuga ko ari uko twavyitwayemwo muri adolescence kandi twaragize Imana byagenze neza. Wow. Ego nguwo Lolita rero ariko arakura arakuze, harageze ko aja mu bigero, yagiye kwishure ingwara nawe nyene asigaye maîtrise yarenganya adolescence. Ego harageze ko abapresenta umufiance. Mbeho hoho mwari muvyiteze vyari bimeze gute? Nayahe majambo mwagiye murahabwa atabanezereje? Kuko kenshi abantu barakunda guhagarara imbere y'umuntu bakamucira urubanza canke bakipermeta kubwira ivyo arivyo byose wari wo umuntu. Ego kandi bikomeretsa mugabo bakigira, hari n'igihe bigira nk'Imana. Ego muri ico gihe wewe ubimenyesheje ikibano byari bimeze gute? Imbere yaho nuko umwana urabona ko atangiye gukura kandi atangiye kuba responsable. Ngira waranezerewe yego. Kuko umwana iyo akurikiranwe neza aragira ambition zo kwiga, ambition zo gutera imbere, ambition zo kubona ko ateza kwambara nk'abandi, kaberwa, akagira gute ibintu n'ivyo. Rero twabona ko bitayigomwa. Rero Lolita twarabonye ko certain mama afise iyo ambition, iryo shaka. Amashure ayiga neza araheza. Icambere twabonye nuko kandi catubabaje cyane. Bona ahejeje amashure muri secondaire azi ubwenge cyane, ari uwa mbere mu biharuro. Ari uwa mbere mu biharuro. Kuko muri Canada yakora n'ibiraka byo kwigisha abandi bana ibiharuro, abana bafise ubumenyi bayabaye. Rero umuvyeyi kuyatangaje ko umuvyeyi akubwira ngo ngo Lolita ngo yarashoboye guheza amashuri, ngo je narizi ko azopfa. Rero uko nyene mu Kirundi burya abavyeyi turakwiye kwironka ingabirano zo kuvuga neza, zo guhezagira abana aho kubavuma. Uko usa n'umuvumo yari araha Lolita. Hanyuma bumva yagiye kwiga muri Canada, aragaruka barakora, hanyuma aratubwira ko aronse umufiance, ko abandi bana bigenza, abana bubaha abavyeyi. Hama turamuherekeza muri iyo nzira, umufiance araza turamubona, hama imanza ziraba, invitation aratangwa ikidusa. Mugabo abavyeyi benshi bakavyakira neza cane, ngo nukuri n'akanyamuneza kubona yashika kuri iyo etape. Ngo ntihabure umuvyeyi akubwira ati akababaza kubwira ati burya Lolita yarashoboye azoshobora kubaka, azoshobora kugira mariage. Ngo niyo ngwara yiwe ubundi akumva yamaze kwibarukanaho ngo kuce sineze ko Lolita azovyara. Urumva bari baraciye kwiteka. Donc ugasanga abavyeyi bamwe mbwa n'imparurwa mugabo ariho baramaze kumucira barriere ahantu atazorengana. Rero birabaza cane umuvyeyi afise umwana ari muri izo ngorane. Benshi rero bakwiye kubona yuko umwana kereke so ingorane afise si ingwara gusa, afise n'izindi ngorane ubundi bumuga kitusa. Si umurongo w'ubuzima bumuciriye, si ivyo ndagatoya. Umwana ingwara siyo itanga ubuzima. Uragira ingwara ukayibamwo neza kandi ukagira ubuzima uri muri iyo ngwara naho bitarakira. Kandi ukagira akanyamuneza. Mama Lolita, ndabizi yuko twebwe abavyeyi abamama turakomereka gose. Na cyane cyane umuntu watereye igisagasha. Ndakwinginze mbe nayahe majambo nawe yoba yaragukoze ku mutima uvuga ati iki kintu nashobojwe narubwira kugira ngo ndacibagiye. Hama ugira ikindi naco ubwira umuvyeyi ariko aradukurikirana wese ibintu bitavugwa
nukuri ego amajambo wowe warabwiwe atandukanye canke umwana bambwiye bamubwiye akaza kukubwira kubera kenshi utwana ca tuza kubwira mama ati mama bambwiye yuko ego ugira ico ubwira uwo muntu wese afise iyo ngendo yo papa Lolita yabivuze aterega ni nko kuvuma umuntu akiriyo ukamukira kwiteka yego Lolita abantu baramubwiye amajambo menshi mpere kuri Lolita je ntarashikirwa Lolita baramubwira ko atazobaho bakabivuga kandi akavyumva akaza akashika akambwira mama ngo je bambwiye ngo sinzobaho ngaca nabubwira ne bakubwiye ngo ni uwo muntu yakubwiye ko utazobaho ninde ni uzobaho nyene ngo je ngo bambwiye ngo nzopfa ntoya ni uzoca ubabwira ko wowe utazopfa hajya nukuri uti je sinzopfa ndi kandi nivy'ukuri niwe ntuzopfa nyuma mugabo nyene nkasubira inyuma nyene nkumva ikintu kindemereye umuntu akubwiriye umwana ko azopfa mbega abaye Imana ahapfa ni wewe wamuremye ivyo rero birababaza cane abavyeyi barababaza abandi bavyeyi ukamenga wewe wafise abana bakomeye atanu n'umusonga bafise ntibapfa ubu onye barapfa benshi barapfa batagwaye barapfa batagwaye diabete barapfa batagwaye izindi ngwara zikomeye ico kiri ni cambere ica kabiri arahejeje ishuri urumva naho nyene n'akanyamuneza twese turaryohewe mugabo ntidushoboye kugenda twasavye visa abakanadiye ntiboroshe barakayitwima ati ntimuzogaruka tuti nimugumye bagaca bambwira ati yo Lolita hewe nawe twarabonye Lolita nyene yarahejeje ishuri bash ndavyibuka umuvyeyi yambwiye ngo urazi ko je nari nzi ko atazoheza ishuri ni kubera ngo nabona umenga azopfa zoba yarapfuye ni kubera iki wabona umenga ko gwanje ndi bazoba yarapfuye urumva nanje narabaye narishuye nabi kubera nande sinari kumbwira gutya nambwiye ni kubera iki wibaza ko wiwanje ari bazoba yarapfuye kubera iki we yabi wawe ni immortel murumva ko nanje mbandamu yari yagutabuye umutima vraiment mugabo ukavyiyumvira ukavuga mbega nk'abavyeyi uru rurimi rw'aba bavyeyi turafise abana bagwaye mugabo si ukuvuga ko umwana agwaye uca ubona urupfu mbega kubera iki tubona urupfu tutabona ubuzima rero muri jewe nabonye ubuzima sinabonye urupfu je nabonye ubuzima muri Lolita kandi ico rero naragihagaze ko cane umuntu wese amvugishije akavuga Lolita ko azopfa nabona ubuzima naho je ndamubwira ntoya Lolita ni muzima kuri muri fiançailles naho no muri fiançailles aratweretse umufiance turaryohewe kubera je sinigeze niyumvira ko atazogira mariage kubera iki atogira mariage nabona none umukobwa ataca abaye dufate ko ataca abaye akomeye muri physiquement umuraba urabona ko arakomeye yogira mariage yego uravye umukobwa wo kugira mariage arakora kandi sikijuju ntuvuga ngo yarafise ibikwiye jese nukumva ingene umuntu yovuga ngo je nari nzi ko atazogira mariage gute wewe wagize mariage gute none jewe ngira mariage je ntari ingwaye n'ingwara nimwe na jewe hariho abambwira bati wowe ugiye kugira mariage n'ujya muntu mariage imisi yose yamifisemwo ikintu kivugwa ni wewe avansa wewe gusa uzogira mariage nyene uwo muntu ambwira ati Lolita sinari nzi ko azogira mariage kubera ko utari uzi ko azogira mariage wewe wari uzi ko uzogira mariage wewe mu bisanzwe je nbise réponse spontanée uri umusage mugabo basange nuko tumeze mutabari gusenga naragabanije nyene mukanda basavye Imana ndagusavye nukuri biri mu bintu nasavye Imana kubanza
gufata ururimi imbere yo guca mvuga ariko ubundi ndi umuntu inyishu yanje iri hafi gose kandi amasange nta mutima mubi bafise ntibabika uko nyene ubu kivuze nta mutima mubi oya hama rero aragira mariage nk'abandi bose hengerera byari abyaye par césarienne oya babwiye abantu bari bazi ko atazovyara mugara abyaye par césarienne babonye ko yabyaye ja bindi batari biteze baragira oya batanguye ngo imbere yuko avyara yaragize problème araja kwa muganga abantu baca batangura kuvuga bati yewe urya ntazovyara ngira ngo naho n'ubuntu hama rero abyaye barumva ko yabyaye par césarienne bati igikomere ntikizokwiyugara Kamana turabapfumu turabarozi ivyo nibi abavyeyi bo muri iki gihugu onukuri bavuga amajambo y'urukundo amajambo aremesha amajambo y'akanyamuneza nukuri biraryoshe kuvuga amajambo y'akanyamuneza muga urashobora kwibaza umuntu akabaza ngo mbega igikomere cyariyugaye Yesu Kristo mwami none uko aja ku kazi iyo bagenda igikomere kitugaye urumva ko baravuga cyane amajambo akomeretsa we wabyaye par césarienne umuntu wese araza umwanya gifana arasubiye ku kazi bavuga ngo hariyo nabo kimara amezi abiri ni yarakize bagatangara bariyere ibintu nagira mbwire abana bagwaye abana bakiri bato abana babona nyene baca muri izo ngorane baba bana nyene bagwana n'ubuzima nukuri novuga ko Lorita yagwanye n'ubuzima yaragwanye n'ubuzima aragwana n'abantu bagenda baramubwira ibintu bagenda baramucumita amahwa niho novuga ariko Imana yarabaye hafi genda irasokora kamwe agahwa kamwe iterera hariya kandi iterera hariya nabo bana rero bagira ingufu ya Imana rero nukuri no yihezagira iragahezagira tugire Kristo naganze Kristo turiko turasozera kino kiganiro kaduhere kuri Papa Lorita uru rugendo rwakwigishije iki ego umuntu ariko araturaba umukunzi wo kukaye umutekerere iki murakoze cyane icambe rakivuga nkwemera Imana wico ngomba kuvuga nkwemera Imana nuko urya isi nibiri kuri yo byose ni ivy'Imana hari akantu ka phrase nabonye muri iki gitabo ca Lorita kwa ngo il faut refuser d'être réduit à sa maladie il faut être refuser d'être réduit à sa maladie bisigura iki bisigura ko wewe ugwaye ingwara yayo yose utegerezwa kwanka kwitiranwa n'iyo ngwara kuko imbere kuba uri umugwayi wa diabete canke uyini ngwara yariyo yose uri umuntu afise ubuzima ateza kwama afise ubuzima imbere yuko ugira iyo ngwara donc iyo ngwara iteza kukunesha we n'uteza kuyinesha ukumva ko ufise ubuzima ntiwitiranwe n'iyo ngwara jewe abantu baca intege abandi nobabwira ngo bahagarike uwo muntu ariko araguca intege akubwira ko utazobaho akubwira ko umwana wawe atazokura akubwira ko umwana wawe abuze iki cyangwa kiriya ntucike intege kuko intege uwo nta bubasha mufise ku mwana wawe jewe nta bubasha umuntu yagize ku mwana wanje n'uyu munsi nta bubasha umwana w'umuntu afise ku mwana wanje abavyeyi rero bagira ingufu zo guherekeza abana babo mu ngorane babaremeshe ntuce umwana wawe yagize ingorane ngo uce umubwira ngo niko nakazi kawe n'ibiki cyangwa niko
no wewe uherekeze neza umwana wawe kandi nukuri Imana nayo iraheze ikakuja imbere na wa mwana akagira inguvu zo gukora naye hano umuciye intege umwana mpora mubona abana bagwaye kenshi baca baguma biyicariye ngo baragwaye wamubaza uti mbega nibiki kutakoze ngo je ndagwaye aragwaye kubera wamugize umugwaye ntitugira abana bacu rero abagwaye abana bacu tubagire bazima tubagire abakomeye tugire Kristo. Murakoze cyane murumva ko abavyeyi ba Lolita nukuri bararyoshe cyane ari mama Lolita ngaho ariyo papa Lolita ngaho nukuri behind the camera babibonye twatwenze twahwere bararyoshe gose nukuri ntana emwe Imana ntiyari kureka kubagirira neza n'ubuntu bw'Imana mugabo mu ncamake tubashimire rero ko mwashoye kuduha akanya mukatwitaba dushimira badusengeye kuko twabipujije none twarabakuye mu byakirana ubugwa neza hariyo benshi usanga bafise izintahe twongera duhimiriza uwo wese afise ikintu gishobora gufasha abantu igihumbi isi yose uze ngaha kukayi uze ngaha kuri Pam Channel bibarababaje cyane kubona abantu bafise content nkiyi vrema ikaryama mu nzu ukayiryama n'Imana yarakugiriye neza ikagendana nawe guhera ku imyaka 30 igahera ubona ukuboko kw'Imana ukabyigumiza mu gutinya kamera ivyo birabaho gabasha nukuri hano hantu hari security nukuri yo ntahe yawe izogenda neza twuhimirize wowe wese ariko araturaba ntusubire kugira ubwoba bwo kuza gushingira intahe abantu imiliyaridi bashobora gufashwa n'ijambo rimwe uvugiye hano hantu rero tubashimire bano bantu bashize amanga bagize courage bakemera bakaza gutemwanyira abavyeyi igihumbi n'ibihumbagiza kugira ngo babafashe babongereze inguvu bababwire ati biragoye ariko birashoboka. Ndabashimire cyane mama Lolita. Murakoze cyane. Gwako kamwe nzogume ndakabona ni naguhamagaza. Oya nabyo kubaho. Umego sinomurekuraye. Ndamushimire papa Lolita nukuri mwakoze cyane nimboneka rimwe kubona umupapa abapapa kenshi abapapa kenshi biragoye ko baboneka ariko ndabashimiye kuri kuhaje yanyu kungene mwaje kudutera agateka mugafasha abantu ibihumbi n'ibihumbagiza murakoze cyane. Murakoze namwe nanje ndabashimiye cyane kandi turabashimiye nk'umuryango. Murakoze. Amen. Naho gutaha abakunze kino kiganiro tubasabe mu gipartage badakunda kuvuga cyane bakunda kwandika commentaire bagire like kajya kanditse ngo okay siko hanyuma abandi mutwandikira agakomante cabafashije ikiganiro mugifashe mugipartage abagwaye n'abatagwaye bose mu bapartage kugira ngo bashobore kumva nabo baremye mu mitima yabo uzobubaye mu marayika wo muntu uzobugihaye. Ndabashimire cyane rero naho ubutaha batari yabona mwiyabone kugira ngo muzokwame muraba ibikurikirane urukurikirane rw'ibiganiro byiza tubaha bibafasha mu rugendo rwa misi yose kuri Pam Channel TV. Je tuvugana na Pamela Ihanyirakoze ndabashimire gose. Peace and love. Tubasezere na mama Lolita wanje.